Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro Ivyo Yesu Akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri iri ijoro ridasanzwe muri kiganiro Ivyo Yesu Akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Pastor Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Ni mu Caramagahe niho dusanzwe dukorera, ni kwibara bita iry'amabeni, ni barabara riri hafi y'uruzi Gikoma. Kubatahazi uvuye nko mu yindi quartier ufata bus ya Carama, bus igusiga ama bus akatira hariyo station Kobil. Ibarabara rikurikira ni barabara rya 11, bus zigusiga kwibara bita rya 10, uja kwibara rikurikira ni barabara rya 11. Bagita kandi iry'amabeni, bagita iryo ku kibuga, bagita kandi kumbaho. Ayo saravugwa uvuze ati naho ufata moto uvuye mu yindi quartier kwambwiye ati njana hafi ya Gikoma ku kibuga, kwibara ryo ku kibuga, aho nyine baca bahagujikana canke kwibara ry'imbaho canke kwibara ry'amabeni, ibibara ry'amabeni. Ugeze kuri iryo barabara nyene ukiri ku ikaburimbo ucuraba muri Carama gahe ucubona ishengero, ni ishengero rya Hope Church. Ego ni ishengero rya Hope Church rikorera. Nimba utahabona neza turashobora no kuguha nimero za telefone zo mu protocol kugira ngo aca kwakira. Nimero zo mu protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Uyu munsi rero umunsi wa gatandatu ni umunsi wa gatandatu dasanzwe kuko ni tariki ya mbere y'uku kwezi, ni tariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri. Ni tariki nziza cyane kuko dutanguranye n'Imana, nivuga ko dutanguranye ukwezi tukaba tugutanguranye n'Imana. Ndaguhaye ikaze rero mu uyu mwanya uze kubandanya wumviriza ikiganiro Ivyo Yesu Akora. Umve ivyo Yesu Akora, umve ivyo Yesu ashobora gukorera, umve n'ivyo Yesu ashobora gukorera n'abandi. Uno munsi tuza kwiga igice ca 9 kigaragaza ko hari ivy'Imana igomba gukorera, hari Imana igomba gukorera mu buzima bwawe, ariko kandi urashobora kutabizi. Uno munsi tuza kwiga igice kigira 9 kigaragaza ko hari ikintu Imana igomba kugukorera canke iriko irategura kugukorera. Kandi muri uku kwezi rero tuzorangiza ivyo bice byose ko muraze ko tuko turiga ibintu 14 bigaragaza ko hari Imana igomba kugukorera. Rero nawe irashobora kuba igomba gukorera ikintu, hari ibimenyetso uno munsi tuza kwiga ikigira 9 kigaragaza ko Imana ifise ivyo igomba kugukorera. Uyu munsi rero iri joro rize kubera ijoro ryiza, ubutanguranye ukwezi n'Imana ko wagize neza ukabura kuratumviriza muri iganiro Ivyo Yesu Akora. Uku kwezi rero kukubere ukwezi kwiza, kubera ukwezi ko amata n'ubuki, kubera ukwezi ko kwishugwa, kubera ukwezi ko kwitabwaho n'Imana, kubera ukwezi bya bindi byose rero warifuza ko Yesu yo gukorera. Reka rero mukanya tuhakanya mukurikirane akarimbo karimwe na chorale yo mishengo rya Hope Church, ni Hope Choir. Inyuma y'akarimbo ka Hope Choir chatwiga rero igice kigira 9 kigaragaza ko hari Imana igomba gukorera mu buzima bwawe. Haleluya, sifuni Bwana, semeni tusifu Bwana. Kutoka mbinguni, Burundi, Kongo, wote tusifu Bwana. mahali patakatifu. Enyi watu wa dunia wote msifuni Bwana. Katika anga la uweza wake
bila wewe Bwana wa Mungu unastahili sifa. Bwana wa Mungu unastahili sifa. Ukiwa na njama masifuni Bwana, matendo yake makuu. nijisifu Bwana, Neema yake kuu. Msifuni kwa vinubi na matari na zeze. Msifuni Bwana. Na mwenye pumzi ya msifu. watu wote Kwa vinubi na matari na zeze. Msifuni Bwana. twasema tumsifu Mungu. Na mwenye pumzi ya msifu. Imba haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Utukufu. Imba haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Utukufu. Baraka. Heshima, utukufu, uweza. Vina wewe. Baraka. Heshima, utukufu, uweza. Vina wewe Mungu. Bwana wa Mungu unastahili sifa. Ima Bwana wa Mungu. Unastahili sifa. Ima haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ima haleluya. Haleluya, haleluya. Imba baraka, baraka, heshima. Imba baraka, heshima, utukufu, uweza. Imba Bwana wa Mungu. Unastahili sifa. Imba Bwana wa Mungu. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe aho twizera ko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana muri hirya no hino. Tukaba tubashimira gose, tukaba dushimira abatwandikira batubwira ko bahezagiwe, tukaba dushimira rero n'abaturungikira audio z'intahe z'ivyo Imana yakoze ku nimero zacu muraza kuzumva duhejeje. Tukaba dushimiye kandi n'abagira partage ku bari ko baradukurikirana kuri WhatsApp cyangwa Facebook cyangwa YouTube ku izina ryanje nyene Pasteur Jackson Nkeshimana, bakacaye partager abo rero turabashimiye. Tukaba dushimira Imana rero kubwa mwene data wese ari kumwe natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro. Murazirukaho tuko turiga ku bintu 14 bigaragaza ko Imana hari ikintu igiye kugukorera, hari Imana igiye kugukorera, hari ibintu 14 bibigaragaza. Tumaze kwiga gushika ku bintu 8, ubu rero tugeze ku kintu kigira 9. Ubwino gira 9, reka murazi ko tuko twasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 11 nico tuko turiga ko. Reka rero turabe ku murongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 ku murongo wa 37 turasoma mu izina rya Yesu. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, mbega uwo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshoboye kubuza uwo ngo ntapfe. Imana ishimwe cyane.
aya n'amajambo y'Imana tuko turasoma twarababwiye inkuru za Lazaro nizo tuko turavuga ko guhera ku gice ca mbere twagiye twiga kubijanye n'inkuru za Lazaro tugeze kuri igice kiri 9 aho tubona ikintu kigira 9 Imana ishwa kigaragaza ko Imana ifise ikigomba gukorera naho abantu batabizi. Iki 9 naco tuvuga duti abantu bariko baracyoza Imana yawe kuko batazi ico Imana igiye kugukorera. Abantu bariko barayicyoza babona uraye ubusa bagacyoza Imana. Aba bavuze ngo no muntu yahora humuri mu myino niyo bujije ko umuntu apfa kuko abo bari bazi ko umuntu amaze gupfa biba biheze nta ubasha bundi buhari bushobora kumuzura. Babona umenga kabisa arashobora guhumura impumyi mugabo hari ibintu kameme bidashoboka hari ibintu bidashoboka niba navyiyumvira yuko ashobora kumuzura. Nawe barabona kumenga aho ugeze Imana yawe ko itaserutse nta kigishoboka bigeza ahantu none ko iyo Mana yawe itaserutse. Bariko baracyoza Imana yawe kuko batayizi, ntibazi Imana yawe inkomezi ifise, ntibazi Imana Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova El Shaddai. Yavuze ngo nduhoraho nye n'ingabo. Urabona uhoraho nye n'ingabo ni wakomeye, arakomeye, arahambaye, niwe nye n'ingabo, niwe afise igisirikare ca mbere gishobora kugwana n'abadaimoni n'abantu niki nibiki. Nihoraho nye n'ingabo. Uwo ntibamuzi, ntibazi ico ashobora gukora. Kubera iki? Kuko batazi ico akubikiye. Buri Imana irafise ibyo kubikiye igiye kugukorera mu buzima bwawe. Ego babivuga uko kuko batazi Imana yawe kandi batazi n'iki igiye gukorera. Haro n'abantu usanga bama baja gusenga ahantu babanyedini batazi Imana yawe. Urumva baritiranya ivy'Imana bakitiranya n'ivy'idini bakabivanga bakabona umenga birasa ariko ntibisa. Buriya twambara nkabo tukajya nkabo tukiga amashure nkabo ariko nitumeze nkabo. Oya turafise Imana kandi Imana ikomeye vuga uti amena. Kandi uriko ugatembera ufise uhonyera ukuguru gahonyora neza kabisa ukumva kuremereye kuko ufise Imana. Imana irusha ivyo bindi vyita Imana, Imana irusha ivyo bigirwa Mana. Baracyojeje Imana ya Maria na Marita na Lazaro, baracyojeje Yesu. Nawe bariko baracyoza Imana yawe, bariko baracyoza uhoraho nye n'ingabo. Bakavuga ngo none ko asenga Imana misi yose ko tora tumubona ku karago, none ko misi yose tora tumubona na Bibiliya, none misi yose ko yamavuga Yesu, none ko atamukijije kuri ca kibazo, none ko atamurokoye kuri ca kibazo. Kubera iki? Abantu bazikahise ntibazika kubuna kazoza. Ico nico twize ejo haheze agace kagira 8 twize tuvuga duti abantu bazi kahise kawe ntibazi kubu ntibazi na kazoza. Ubu rero bahageze aho bariko baracyoza Imana yawe bakayicyoza bakavuga ko yari kwiye gukora uko bone babona ko bari gupanga ingene Imana yari gukora ariko ko ntibazi ico Imana iguteguriye. Imana iguteguriye ivyiza kandi imigambi gufise ko ni migambi y'amahoro, ni migambi izana ivyiza mu buzima bwawe kuko ni Imana ikomeye kandi ihambaye. Barayicyojeje bibaza ko byaheze kubera bijya bintu byabaye kuriya kubera kwa kundi wabuze diplome, kwa kundi wabuze ibinibi, kwa kundi wahomba, kwa kundi bazi ko byahereye hajya. Ariko hari ikindi kintu kigiye gukoreka, hari ikintu kigiye kuba. Bose bazohundagara, bose bazotangara, bazokwifata ku munwa kandi bazoza baguha ukuboko bavuga ati bwa bundi usenga Imana nyayo. Niwitege umunsi uraho. Sindawuzi witege kandi aka audio niba ugafise muri WhatsApp uzukabika ahantu uzosoya kandi ukumvirize canke kuri Facebook ugumuraba. Nukuvuga hari umunsi bazoguha ukuboko ati bwa bundi urasenga Imana y'ukuri. Kandi bazobanza bakubwire ngo iyo Mana usenga urabandanya uyisenga kweri ni Imana y'ukuri. Nawe uce wigifyeri uvuga ati yego senga Imana y'ukuri. Wagira ngo je nsenga ibigirwa Mana, je nsenga Bayali canke Dagon canke nibindi. Je nsenga Imana y'ukuri yari imisi n'ijuru. Imana ivuga ati ni je uhoraho nye n'ingabo. Iyo Mana niyo je nsenga, Yehova Rafa, Yehova Shama, Yehova Shalom, Yehova Adonai n'andi mazina yose. Ego niyo nsenga kandi izokwa mikore bikomeye nibihambaye kandi murorera mubona izobemeza. Iyo Mana izobemeza. Reka dusenge kugira ngo ivyo bavuze vyose byo gucyoza Imana yawe bavuga ko idashoboye, Imana yigaragaze cette fois-ci, yigaragaze kugira ngo bose babibone.
ego tugira dusenge kugira ngo Imana ibereke ko ari Imana igukorera igitangaza. Amena amena. Amajambo bavuze Imana yarihoreye maze ubuhoho Imana ize gukora ikintu gikomeye cyane, bose bazamenye kusenga Imana y'ukuri. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, uyu mwene data yaraciye mu bibazo bitandukanye bituma abantu bacyoza Imana yiwe, bavuga ngo none ko yasenga Imana ko bitabaye ukuna kuriya, iyo abasenga Imana ntiyari guhura n'ikibazo kinakiriya. Abantu baravuze amajambo, uyu mwene data yariganyiye, uyu mwene data yararize, uyu mwene data yaravuze kumbure nawe nyine amajambo menshi, kumbure no kwidodomba byarabayemo. Ariko Mwami Yesu, ndagusabye Imana ko woseruka kugira ngo abavuze bose, abiyumvira ko adasenga Imana y'ukuri, babimenye kandi babibone, kandi babibonesha amaso yabo. Gwero no munsi ibintu byose bikunde. Nimba hari ahantu yagomba kuja kudepoza, nimba hari urudandazo yagomba kujamo, nimba hari ikintu yagomba kujamo, agomba kubana nawe, Mana uze kubana nawe, ikiganza cyawe kibe hejuru yiwe. Nditeze bishasha, nditeze ikintu uyu mwene data aza kumbwira cico wakoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Yesu aguhezagire, akugirire neza, akwitwararike, akugwanirire muri byose. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza w'uko tugira tubahe akaryo ko gukurikirana zimwe mu ntahe z'ibiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Ni zimwe mu ntahe gusa, sintahe zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Nakubwiye ko ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe hafi y'ikiraro ca Gikoma, hafi y'ikiraro ca Gikoma kwibarabara bita iry'amabene. Ni barabara rya 11 rya Carama, no kuvuga uvuye ku G10 hajya mabisa katira maze irikurikira bita iry'amabene, naho nyene ni hafi y'uruzi Gikoma. Rero mu kanya rero mucamukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, kandi nawe Yesu yogira icyo akukoreye, ntagira nkunzi, oya nawe yo kugirira neza. Yesu aguhezagire cyane. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu agwicubere cyane. Amen. Natwe ku munsi wa Mungu twaye tuvuye ngaha gusenga n'umutama wanje, ku munsi wa mbere acarafatwa ragwara ararimba cyane gose, hamwe mvuga ati Imana we ni uri Imana nkuru, ni bushobora kunyishura mu bintu byose biringo biraba. Hata siku ya Jumapili tulitoka hapa tukiwa na mume wangu, basi siku ya kwanza kaumwa sana, katabanika, nikasema kweli Mungu wewe peke yako ndio unaweza kuwajibu kwetu. Natabaje abakozi b'Imana, ndatabaza Pasteur yararungitse abakozi b'Imana bashika nk'abane badushika ko mu rugo. Basi wakati huo nikampigia pastor, akanitumia watumishi wa Mungu kama 4 wakafika nyumbani kwangu. Ariko Imana yerekanye ko ari Imana hambaye kandi ari Imana ikomeye, ubu ni muzima. Na Mungu akajizihirisha kwamba ni Mungu mwenye nguvu na anaweza. Sasa mume wangu yuko hai. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Kumusi w'Imana nari ndemvye, nari ngo ya manji. Siku ya Jumapili nilikuwa tabani, nilikuwa na umwa anjine. Hanyuma
Pastor ahamagara Pastor kaita avuga ati yemwe atabantu bose ati ndabona abantu bafise ibibazo mu muhogo. Akasema naona kuna watu ambao wana matatizo ndani ya shingo. Naciye nza baransengera. Basi wakati wao nikakuja wakaniombea. Numva bibaye mitende. Nikasikia afadhali. Mu gatondo kuwa mbere. Asubuhi Jumatatu. Numva noneho hacaza ikintu kirabyimba ngaha nyene kinini cyane. Nikahisi kuna kitu kikubwa ambacho kimekuja hapa na kuvimba. Ndavuga yo narasengewe narakize. Nikasema nimeombewa na nimepona. Kandi sinagiye kwa muganga numwe. Na sikuenda hospitalini popote. Umuhogo wose bari wabyimbye. Shingo yote ilikuwa imevimba. None Yesu yarankijije. Sasa Mungu ameniponya. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Hama vendredi heze uretse iyo mwiyondwi narabwiye umukozi w'Imana ati ndafise ikibazo. Siku ya 5 iliyoisha ya wiki nyingine niliambia mtumishi wa Mungu kwamba nina tatizo. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndabwiye ati ni munsenge ndafise ikibazo ikiniki, ndipfuze ikintu gushika dimanche. Nikasema ninahitaji fulani, kuna kitu ambacho nahitaji kabla siku ya Jumapili ifike. Kumugoroba wa kwa gatandatu naye nakirose. Amen. Jioni ya Jumamosi nilikuwa nimepata tayari. Yes, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Naje mpagaze no shima Imana ko jeti narabonye ikiganza cy'Imana. Hata mimi nashimama hapa nikishukuru Mungu sababu Alhamisi niliona mkono wa Mungu. Narafashwa n'ingwara ntari niteze. Nilishikwa na magonjwa ambayo nilikuwa siyategemei. Gushika mbona kumenga na chuka nje. Basi wakati huo nikakata hata tamaa. Ariko nje ndavuga ati reka ngende kuri eglise pastor ansengera ndazindakira. Nikasema acha niende kanisani, najua pastor ataniombea na nitapona. Kugira shike ngacha ikibazo. Ili niweze kufika hapa ilikuwa ni tatizo. Ariko amaze kunsengera. Lakini aliponiombea, ishitse yaje imbere y'umuryango. Nilipofika hapo mbele ya mlango, natashe niruka nyene ntazi ko ari jewe, numva umega si jewe. Nilirudi nyumbani nikiwa na haraka nikikimbia hadi nilikuwa sielewi kwamba ni mimi. Inshura nyinshi numva abantu bashinga intaye ngo baje bakoye batashe bakize nibaza ko ari montage. Mara nyingi nilikuwa nikisikia watu wakisema eti walikuwa kuja wakiwa wagonjwa na karudi nyumbani wakiwa wamepona. Nilikuwa nahisi kama ni montage ama kitu fulani au wanadanganya. Ariko je mbona nashitse ngaha kutambuka kuma system frame. Ili niweze kufika hapa nilikuwa natembea kwa aina ambayo haieleweki vizuri. Ariko mugutana natashe n'amaguru yanje nta nabisi nafashe natashe n'amaguru. Lakini kwa kurudi nyumbani nilienda kwa miguu yangu hata sikushika basi. Nuvumenga sinaka kubishimira Imana. Na hisi siwezi acha kushukuru Mungu. Yesu abahezagiye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe gose. Amen. Mama nanje ngomba gushimira Imana ku bitangaza Imana yankoreye mwiyindwe. Hata mimi nashukuru Mungu kwa miujiza ambayo Mungu amenitendea kwa wiki hii. Mu kwezi kwa 12 nari mu bitaro. Kwa mwezi wa 12 nilikuwa hospitalini. Bankontoroye bambwira yuko atahantu nshobora kuguma genda n'amaguru. Waliponiangalia au kunipima wakasema haiwezekani niwe natembea kwa miguu. Kuva mva mu bitaro nagumanye ubabare budasanzwe. Hadi tangu nitoke hospitali nilikuwa na maumivu. Nkifuza no kuza kuri eglise ariko haragera igihe byanga. Nilikuwa natamani kuja hapa lakini kuna wakati nilikuwa nashindwa. Dimanche turi ngaha kuishengera. Siku ya Jumapili tulipokuwa hapa kanisani, aho pastor yadusengera. Pastor alipotuombea, nukuri ndashima Imana cyane. Nashukuru Mungu sana. Nukuri iyindwi iheze yose numva atanahantu hamwe mbabara. Kweli wiki yote inaisha bila kuhisi maumivu hata fasi moja. Ibyo byari byase ko mpaguruka ariko numvise nukuri ntobyikawusha. Nilikuwa nimeshindwa kusimama lakini naona siwezi kaa kimya. Hii wiki yote inaisha nikitembea na nikiwa sina maumivu au matatizo yoyote. Kwa hiyo Mungu asifiwe sana. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.
Nizere rero ko izi ntahe zagize icyo zigufashije wewe aho uri hose ushobora kuba uri muhira cyangwa uri ku kazi cyangwa uri kuratembera. Yesu ariko arakora ibikomeye byinshi cyane kandi ariko arabikora no mu ishingo rya Hope Church. Turagwaye ikaze rero ku munsi w'ejo itariki 2 ejo kwa Mungu rero tuzosengera abantu bafite imitwaro itandukanye. Ushobora kuba ufite umutwaro w'ingwara kanaka, ari ingwara ishobora kuba yakumereye nabi. Urashobora kuba ufite umutwaro mu muryango ugasanga hari iki canke kiriya, ugasanga uri kurarenganywa aha canke ahandi. Yesu arashoboye gukora ibikomeye n'ibihambaye ugasanga ibintu byose bibaye byiza. Twama tubona ibitangaza, twama tubona abagwayi bakira, abagwayi ingwara zikomakomeye, za ngwara abaganga bumva bakajugumira bakabwira ati izi oya, hari nizo bise ngo nizikira, za sida, za hypertension, za diabete, za cancer. Izo zose bama bakize, twama dufise intahe. Mbere izi ntahe dushizemo ni ntahe nke mu ntahe z'ivyo Yesu akora mu ishingo rya Hope Church. Ni zimwe mu byo Yesu ariko arakora, kandi tushatse gushira intahe zose nitworonya umwanya twava dufata umwanya n'uwabandi aha ku radio. Ariko rero kandi biba vyiza cyane kumva ko Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Uzoze rero ku munsi w'ejo tuze tugusengere kandi uze utangurana ukwezi n'Imana. Murabona ko ukwezi tugira twinjiyemo canke twinjiyemo tugutanguye mbere wanashaka n'ukwezi kugufi mu mezi yose y'umwaka koko gufise imisi 29. Ukwezi rero ntituzi byo Satani yatezemo. Satani ashobora kuba yagutezemo ikina kiriya ugasanga niwe yateze ngo uzogware canke ngo uzogire accident canke ngo uzogire ikina kiriya kibi. Rero turaza kugusengera kugira ngo uku kwezi kuze kubera ukwezi kwiza cyane mbere uze wunguke uze uronke ya nyishu yawe, uzoronke nimba mwigeme uzoronke umufiance, nimba uri umusore uzoronke umufiance nawe nyene, umumama atari bwaronka kana atwarinda, umupapa atari bwaronka kana nawe nyene madamu atwarinda. Eka ibi nabiriya urashaka kuba kunarondera n'inzu yo gupanga ukayibura ukatuma abakomisiyoneri bose bikanka, ariko muri uku kwezi bize bikunde bya bindi byose. Na wa wundi inshuti yawe inshuti yawe iri kure byanse ko agutelefona yarakwikawushije, turaza gusenga Yesu akugirire neza. Yesu akugirire neza. Kwa Mungu ejo rero guhera 2:30 hajya kwishingiro rero mu Caramaga hahe kwishingiro rya Hope Church. Tuko turasengerera abantu tubasengere kuri uku kwezi kugira ngo uku kwezi kubabere ukwezi kwiza. Tuko turabasengera kugira ngo baronke inyishu y'imitwaro bafise iyi n'iyindi. Kandi turafise na numero z'umu protocol, nimba utashoye kuhamenya neza urashaka gutelefona mu protocol kugira ngo hakurangire neza. Ni kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03 canke 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Byo byiza cyane. Nimba utahabonye neza ukamutelefona aca kwakira akaca kurangira ugasanga ibintu byose bibaye byiza cyane. Yesu aguhezagire. Urashobora no kunyandikira nanje kuri message kugira nimba ugomba ko ndagusengera uraza kumva nimero ziwanje kugira ngo ndagusengere yindwi cyangwa ku kwezi kuze kubera ukwezi kwiza. Ndakwifuje rero kugira ijoro ryiza urota Imana muri ijoro uyibukwe n'Imana, muri ijoro ntukangagurike nkuko byahora. Mu izina rya Yesu muri ijoro ntusure kandi kuzuranya inzoga. Mu izina rya Yesu muri ijoro rikubera ijoro ryiza cyane, kandi ku munsi w'ejo uzoze mu ishingo rya Hope Church uzohezagiranwe n'abandi. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana mu ishingiro rya Hope Church. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera ku Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.